nariko nababwira ati igihugu cyacu Burundi carikukiye imyaka 59 irarangiye igihugu cyacu cy'u Burundi cikukiye, aho twikuye ko bakava amahanga, aho bari barabangamiye basogokuru bacu, aho babakubita ikimoko bakababwira ati ryamera umunani. Ibyo ntitwashine kwa gasore Ruwi we yaraniye ntayo kwikukira, ntiyemeye yuko ibyo bibandanya. Yaravuze ati ahubwo reka duhaguruke turabe ingene twoshobora kuva muri kano kaga. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 niho Burundi bwikukira. Murumva ko imyaka 59 irakunkumutse, Uburundi bwaramaze kumanura ibendera ry'abanyamahanga, ibendera ry'u Burundi rirado. Rimwe na rimwe turavuga turi kumpinga, mukigira abahinga mugakora amanyanga, mukaja mu mahanga. Hari igihe bizabi bisanga abigira abahinga bakuzura agahinda. Mwaraduhenze twebwe ugwaruka, mudusiga mu makuba, ntimwagaruka no kuturaba. Bamwe bafungiye mu mpimba n'imitima yabo no kuvuga yuko Uburundi bwacu twebwe tuzokwama tubukorera kandi tubukunda. Nibyo twarazona basogokuruza nabo nyene barakorera Uburundi bakanabyitangira ndetse no gupfa bagahwera. Nayo mpamvu ndakubwira ati uri kurankurikirana turiko turibuka uno munsi, nawe uze wibuka ati none nkwiye kuzirikana iki, mbega uno munsi jewe nzirikana igihugu gute, mbega no gikorera gute, mbega basogokuru bagisize he, mbe bogaruka bakambaza aho kigeze noshobora kwerekana iki. Rero nababwiye ko ari turirimbo dutandukanye nza kuguma ndabahereza. Umuririmbyi nawe ngaye mu bimbi nawe wacu Augustin, twumve kano karirimbo kiwe nako kabashike kunyota, kabana uko nyene kabanaye kubashika kunyota abakunzi bacu. Avuga ati reka ndaguhaye Burundi, ndaguhayagize turi data na mama. Data na mama yo ubyumva gute? Yo ndaguhaye